Umwaka w'ibihumbi 2020 ku Barundi mu ncamake mu bishikirizwa na Niyongabo Philippe, umumenyeshamakuru atohoza inkuru zifobetse mu ntumbero yo kubeshuza abandi bamenyeshamakuru batukisha umwuga wabo bakwiragiza ibinyoma biteye amazi arura. Ku murongo uzokora ku mugaragaro muri uno mwaka dutanguye w'ibihumbi 2021, Bene Burundi TV, umurongo w'amakuru ahumuriza afasha mu kugumya ibanga ry'akaranga kamwe karanga abarundi. Turabifurije umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2021. Mwatanguranye umwizero wuko nikiza COVID-19 kizotsindwa kubera ibihugu vyinshi vyakironkeye urucanco, n'abarundi bene wacu ntikizobe kikibatera ubwoba. Tutibagiye kubipfuriza amahoro n'umutekano kuri bose no gutsinda burundu agatsiko k'intagondwa gakoresha ibimenyeshamakuru by'ibinyoma bikorera hanze no mu gihugu n'imihugu bituranye. Barundikazi, uwo mwaka turangije wabaye umwaka wo kwinubana cyane bitumwe n'ibimenyeshamakuru biteranya byo hanze. Ibimenyeshamakuru byakokeza byifuza yuko i Burundi hogaruka intambara. Kandi muri umwaka turangije hariho ibintu byanegereje Burundi cyane mu gutegura amatora neza no kuyarangiza mu mahoro, abarundi bagashobora kwitorera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abarundi koko bararonse n'ayandi makuba barayarinda cyane mu kubura kizigenza nyakwigendera umukuru w'igihugu abarundi bakunda Petero Nkurunziza. Imana yamwakiriye mu bwami bwayo, benshi bararize kuko twaramukunda, abandi nabo bamwanka bikabashimisha. Ivyo rero nivyo twiyamiriza yuko bitabereye mu migenzi y'abarundi, aho abantu bariko bararirira iwabo abandi bitwengera. Ivyo byarabaye turabizi. Barundikazi, nshuti z'Uburundi, mwese munyumviriza, uwo mwaka rero turangije w'ibihumbi 2020 waranzwe n'ayo marira mpije kuvuga avanze n'umunezero kuri abana bariya ku mpamvu zitandukanye. Tubirabire hamwe bicika icigwa kuri twese. Nemeye rero gutangurira aho abandi badatangurira, barata ibyabaye umwaka wose batanguriye mu kwezi kwa mbere. Ariko je nipfuje gutangurira mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa12 kuko benshi bibuka bishasha cyane bakiyobagiza ibya kera. Nico gituma ntangure kuri bishasha kugira ngo tuzoze turaduga turabe ibyagiye biravugwa na za media zaha na hariya kuvyerekeye Burundi n'akarere kacu dukunda ka Afrika. Ku itariki 30 ukwezi kwa 12
abarundi benshi barakurikiye ishingurwa ry'uwahora atwara Uburundi yakoresheje za kudeta, itembagazwa z'ubutegetsi inshuro zitari nke. Bose bari bababaye, bamwe bati kubera atabayeho ngo atahuke i Burundi gusigura ivyabaye, batembagaza Ndadaye Melchior mu 1993, mbere akasiga n'ubuzima yatowe na bene gihugu. Abandi bati twamukunda, yari mizero yacu, kubipfuza amakudeta kanatsinda yadufashije kuronka ihumure ringana ku Bahutu n'Abatutsi mu masezerano ya Arusha y'ibihumbi 2000. Bati harimwo mbere n'umutego udufasha ugafasha inkehwa mu Burundi tutazomwibagirirako. Amarira ya bamwe nikineza ku bandi. Iyo umuntu atabarutse ku Barundi, ntavyo twamenyereye rero gutwenga kandi si vyiza. Nibi vyabaye igihe twabura na nyakwigendera Petero Nkurunziza, tuje gushikako mu matariki ari imbere nje kudondagura. Benshi twarababaye turarira, abandi nabo nabitwengera. Bidufashe rero kwikebuka, kuko rimwe na rimwe turatakabanga kumvo zitandukanye zitari nziza. Bidufashe rero twikebuke kugira ngo mu 2021 tuzowumarire, tutangure neza, dufatanye mu nda, twisunga imigenzo myiza y'abasokuru bacu. Ibimenyesha makuru nka AFP itariki 29 ukwezi kwa 12 hamwe na BBC Afrique baravuze impamvu zatumye umuhisi Petero Buyoya ashingurwa i Bamako yitavye Imana kubera ikiza ca COVID-19. Amaze imyaka 71 avutse, akaba yari yaciriwe urubanza rwo guherayo mu kwezi kwa 10 na sentare y'u Burundi. Itariki 29 ukwezi kwa 12 Uburundi bwashizeho imigambi mishasha ya kompanyi y'indege Burundi Airline izotangura muri uno mwaka w'2021. Itariki 27 ukwezi kwa 12 Ijwi rya Amerika ryaratangaje abakuru b'ibihugu muri Afrika bitavye Imana, bashiramwo abo biwacu babiri, Petero Nkurunziza, nyakwigendera Petero Nkurunziza hamwe n'umuhisi Petero Buyoya. Itorokanirizo ry'amakuru Pana itariki 27 z'ukwezi kwa 12 ryatangaje ivyashitsweko n'u Burundi mwihindurwa ry'amasezerano bwagiranye n'ishirahamwe ryo guhanahana ibidandazwa muri Afrika Seleka, harimwo inyungu zitari nke n'ingorane zo kwigirwa hamwe, nk'uko byatangajwe na Prosper Ntawugwamiye, umuvugizi wa leta. Itariki 26 z'ukwezi kwa 12 itorokanirizo ry'amakuru rya Oni-Info ryatangaje igandagurwa ry'abakasike bleu batatu ba MINUSCA muri
Republika Centrafricaine. AFB nayo itangaza igandagurwa ry'abakaskeble batatu b'abarundi. RFI nayo itariki 25 kwezi kwa 12 yatangaje irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ibinyamakuru Iwacu bagira ikigongwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Itorokanirizo y'amakuru OMC Burundi itariki 22 z'ukwezi kwa 12 kuvyerekeye COVID-19 i Burundi ryakebuye abarundi ko bobandanya cyane batohoza gusuzuma abo babasanzwe bafise uyo mugera mu masaha 48 ku neza ya bose. Itorokanirizo ry'amakuru Le Monde itariki 20 ukwezi kwa 12 gitangaza ku rufu rwabaye itariki 17 ukwezi kwa 12 ryavuga ko umuhisi Petero Buyoya yabayeho ku butegetsi hagati y'amakudeta no kumvikana nabo badashize hamwe mu masezerano atandukanye. Itorokanirizo ry'amakuru Commission de l'Union Africaine itariki 18 ukwezi kwa 12 Moussa Faki Mohamed bakoranye ati l'Union Africaine ihomvye uwayifasha kugarukana amahoro muri Mali, aho abandi bavuga ko yafashe cyane opposition radicale y'abarundi gutegura imigambi yo gutembagaza ubutegetsi Bujumbura. Bamwe bati sivyo, ubu gutukana gutorera, abandi bati turahahombeye burya. Itorokanirizo ry'amakuru Zinua itariki 18 ukwezi kwa 12 ryatangaje ingene nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye yasabye amashirahamwe akorera i Burundi gutsinda inzara n'ubukene mu mugambi w'iterambere ryatanguye mu 2018 gushika mu 2027. Itorokanirizo ry'amakuru Zinua ry'Abashinwa kandi ryatangaje ukugene ubuserukira Ubushinwa yatanze imfashanyo y'ibifungurwa muri orphelina y'Ibujumbura rifise abana 64 baronka imifuka 100 y'umuceri, imifuka 100 y'ifu y'ibigori n'indobo 100 y'amavuta yo guteka n'amatona 4 ya briquette zo guteka ko na karoto 50 z'amata na boîte 30 z'amata n'ibikoresho byinshi by'ishure. Itorokanirizo ry'amakuru Agence Anadolu itariki 16 ukwezi kwa 12 ryatangaje ishigwaho i Burundi y'abagize cour constitutionnelle bazoba bayigize imyaka 6 kandi badahindurwa na sentare y'u Burundi. Yemeza mbere umugwi mushasha ugwize ba magistrat à la cour constitutionnelle, urwego rw'abacamanza bagize kubahiriza ibwirizwa shingiro. Itorokanirizo ry'amakuru mu Bubirigi RTBF itariki 15 ukwezi kwa 12 ryatangaje ifungwa mwigenekerezo ry'i Rwanda uwo bita opposa terroriste Paul Rusesabagina. Itorokanirizo ry'amakuru mu Bubirigi rindi La Libre Belgique naryo ritangaza
riteranya rivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi na minisitiri wa mbere batumvikana. Ivyo bikongera bikavugwa n'ayandi maradiyo, amamedia abesha cyane akorera hanze mu mbibe z'u Burundi, mu bihugu duturanye, bateranya abakuru barangoye Uburundi kugira ngo Uburundi ntibutwagwe neza. Arivyo tuyamiriza muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2020 warayurangiye. Itorokanirizo ry'amakuru Berga itariki 15 kwezi kwa 12 ryatangaje ukugene polisi y'u Burundi yatujije akagwi k'abadandaza abagore n'abakobwa bakiri bato, bagakiza mbere abashika 100 bari mu minwe ya les trafiquants des êtres humains. Itorokanirizo ry'amakuru Agence Anadolu itariki 15 z'ukwezi kwa 12 kandi ryatangaje itahuka ry'abarundi 120 bashitse bavuye muri Uganda. Itorokanirizo ry'amakuru Jeune Afrique itariki 11 ukwezi kwa 12 ryatangaje ukugene muri Tanzania umukuru w'igihugu atemera uwatowe kurongora abandi mu nzego, agigimiza mu kuvuga, anywa inzoga birenze, yambara amarori asamaza abandi y'ibisharizo atagwaye. Ivyo byatumye uwitwa Francis Ndurane atakaza ikibanza yari yaronse kuba icegera ca ministre w'ubutare n'agataka. Ico naco ni cigwa ku bakora nabi mu bihugu vya Afrika. Ese abakuru bacu bokoresha ako karorero, kumbe benshi boshobora kwikebuka. Itorokanirizo ry'amakuru Human Rights Watch itariki 8 ukwezi kwa 12 ryatangaje ingene ONU iryo shira hamwe ritaratezura gushira Uburundi mu bihugu bidasonera agateka kazina muntu, kandi ayo maraporo yose atangwa avuye muri opposition radicale igwanya Burundi. Bamwe bati ugutuka no gutorera iya kwansi. Itorokanirizo ry'amakuru La Libre Belgique itariki 8 ukwezi kwa 12 riti hariho umugwi w'abatohoza ihohoterwa ry'agateka kazina muntu ribona ko atacahindutse haje umukuru w'igihugu mushashi Burundi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abandi bakabona ko bamwe bihisha mu migwi nk'iyo y'amatohoza kandi bataratezura kubeshera Burundi n'abarundi, kuko siho biyangara gusumba ahandi tubiravye. Ako nagaciyemwo ngo abo babeshi bihanure. Itorokanirizo ry'amakuru Agence Anadolu itariki 5 ukwezi kwa 12 ryatangaje ukugene Uburundi bwakiriye neza ingingo Conseil de Sécurité ya ONU yakuye ku Burundi kuri agenda yayo y'ukwicunga. Ayo makuru rero natohojwe mu kwezi kwa 12 gusa, kugira ngo n'umunsi ntimurambirwe bibe inzira y'uko muzokwama mukurikirana iki kiganiro ku kwezi kuva mu kwezi kwa Munyonyo tumanutse Gitugutu, Nyakanga, Nyandagaro, tugashikana muri Nzero mu bihumbi 2020
tuzobashikiriza ku munsi byabaye kugira ngo muvyibuke bidufashe ibyabaye neza tubikurikize kwa karorero, ibyabaye nabi tuvyinube ntibizosubire kugaruka mu 2021. Abateranya cyane kugira ngo Burundi busubire mu ihumbi, hazi imigwi yongera gutera kaduruvayo igwanye nk'uko yagwanijwe mu 2020, isindwe ntomoke ntizosubire kugira aho itera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ahantu na hamwe ishinze imizi, haba mu Cibitoki, haba Bubanza, haba Kayanza, haba Ngozi, haba mu Kirundo, haba Muyinga, haba Karusi, haba Muramvya, haba Bujumbura, haba Mwaro, haba Gitega, haba Ruyigi, haba Cankuzo, haba Bururi, haba mu Rutana, haba mu Rumonge canke Makamba, ntihagira ahantu na hamwe bazoduterana intambwe n'imwe mu 2021. Abarundi mwese mube maso, mugwanire amahoro, mugwanire urukundo, mufatane munda, twubake igihugu cacu gitere imbere, dushigikire leta nkozi irongowe na nyiricubahiro umukuru w'u Burundi dukunda, nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, n'abashikiranganji bose, n'ababuramatari, n'abasirikare bajeje umutekano hamwe n'abapolisi bose tubashigikire kugira ngo twubake Burundi butamenwa n'umwansi muri uwo mwaka dutanguye. Murakoze kuri iki kiganiro gitoyi ndabamenyesheje, ejo nzobabwira ibikurikira kugira ngo twegeranye ibyabaye mu mwaka uheze, byiza tubibike, bibi tubisezerere. Ikiganiro rero mwari mugishikirijwe na Niyongabo Philippe ku mugwi ugiye gutera imbere, umurongo ugiye gutera imbere, tugiye kubaka neza Bene Burundi TV. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.